rero hagati ya komedi n'umuziki nuko buri muntu avyakira n'ikibanza biha mu buzima bwiwe, ariko je nshoboye guseriva abantu batandatu mu mwanya umwe ndashobora kubikora, nyuma buri muntu agatora ico ashaka. Sindi umucamanza, naco fise mvuga atari uko nkora mu vyerekeye jewe nyene. Imana noyitwenza kubera ko igihe cose tubaho duhimbawe tuba turiko turanezereza Imana, kubera ivyifuzo vy'Imana ku bantu yaremye nuko babaho bishimye. Umutima n'umuntu asanzwe kubera ari kw'isi, hama bigeretse ko umubiri ni kimwe, umubiri utujana iyo ushaka, nico gituma rero benshi bisonzesha kugira ngo bonde bikanga. Ubwo n'urubanza canke ni proposition zotanga abambona canke abo tugumana umwanya muremure. Nibaza ko n'amahitamo, umaze kugira amahitamwo ivyo bintu ukabikunda, haragerege biba muri wewe bikagutunga. Nibaza ko si ubumwe bw'abasani, twese duhujwe n'inda kubera ko kuba hano niko ndakora kubera ko nzi neza mpava mpembwa, nawe ariko arakora kubera azi yuko hava aronka, nico nyamukuru. Nibaza ko je ngomba gufata ico kibanza ngomba gufata ni ikibanza kinyerekeye, ikibanza kinyerekeye naco ni icahe, ngomba gukora kugira ngo igicapo c'igihugu c'u Burundi kigaragare, kuburyo umuntu yumva igihugu c'u Burundi ahita abona abasitari batandukanye. Ntabwo ari amakuru y'igiswahili, ariko ico nzi co message je ngomba gutanga abo igenewe barayironka, gira umugisha.